turishimiye effort ziriko ziragirwa kugira ngo amahoro n'umutekano no kunywana kw'abarundi kubandanye. Turazi biriko birabandanya, turazi ko hariho leta yasizeho novuga komisiyo ikumvikanisha abarundi kumva ibibazo, kumviriza ibibazo biri mu gihugu kugira ngo mu nyuma barabe ukuntu botorera umuti. Hanyuma turazi ko abajejwe politike bariko baraganira nkumbure kandi bazobandanya kuganira haba Arusha canke mu gihugu. Ivyo turavyizeye ko bizogira akamaro kanini kuri twebwe. Rero turipfuza, icyo twipfuza nuko dushaka kubona ko amahoro mu Burundi abaho kugira ati twebwe tuze kuramutsa imiryango yacu, tugire n'ivyo dushobore guterera amahoro ariho. Twebwe icyo tubivuga ko nuko dufise icizero kinini ko nkumbure hazogira ikintu kivamo ivyo biganiro kizokubaka igihugu cacu. Tukaba tubipfuriza ineza, ibiganiro bibandanye mu buryo bwiza. Hanyuma abarundi ico turindiriye nuko twokumva ko hari kivuyeyo kibaremesha, kibubaka kandi kizobandanya kuzana akamaro mu gihugu cacu. President Mkapa ni umuntu afise experience nini, azi akarere, yarabaye umukuru w'igihugu ca Tanzania, arazi neza ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi. Ndibaza nawe nyene yarafashe umwanya gutahura ingorane ziri mu Burundi nubwo yarasanzwe zizi. We rero turizeye ko mu vyo ashoboye mu bumenyi bwiwe na experience yiwe ko azohuza abarundi atangorane.